hari umugani baca mu kirundi ngo agashuri kazoba ubukombe kivugira mw'ivata. No kuvuga iki? Umwana azoba umushinga ntahe umubona kivuka. Uramubona mu ndero yiwe, umwana adakorakoza, umwana atabesha, umwana atiba, niko gukorakoza, atayerera, yisunga indero abavyeyi bariko baramuha. Urumva rero uwo mwana rero arakura n'umuvyeyi bibonye, kandi umuvyeyi w'ukuri cane cane abashinga ntahe mu ndero zabo barera umwana bagira ati ndiko ndarera umusubirizi wanje, ubu twebwe nurandika ikete umupfasoni wawe akayigusinyira kuko ntibatira umusore. Umusore ashaka kuba umushinga nahe kuva kera baravuga nk'umusore nk'ubu iyo se yapfuye haraho bagira umuntu samuragwa. Uwo samuragwa rero baravuga ikintu cyo koza ubwato bwa se. Baramusaba ko yogira ubugeni kugira ngo ntazahumbe. Urabona ufise umuryango ugaba ntubugija uca ku ngo z'abantu. Umushinga ntahe w'umukenyezi nurabe kera ngena bari bameze abantu, si ibi ubu dufise amajambere. Umukenyezi ubwa mbere hoho n'umuntu umubiri we woroshe. Mu gukubita intahe rero abantu b'abahinga muri b'imico y'abantu hariho ikintu bita kuvumeza intahe. Kuvumeza intahe rero ufata inkoni ngo intahe yo kumugina. Kuvumeza intahe rero bafata inkoni ijya ntahe bakayikubita hasi gose n'inguvu, umunyakinyoma agashika ku mutima akayoberwa n'ibyo avuga, agaca atangura kudedemba ngo intahe yamukubise mu gahanga. Nduravyumva intahe yamukubise mu gahanga. Turaba rero kugira ngo uronke inguvu umugabo ngena yicara, nta ntebe zariho, bicara hasi ku gisinde kumugina kumuhora. Mbare rero umukenyezi ngena yo kwicara hanyuma ngo avumeze intahe. Ibi ni ibintu biboneka umukenyezi arikenyera. Urabona rero n'ijwi ntinateye n'ubwoba. Umushinga ntahe arakubita intahe, umugabo umukenyezi nta ntahe akubita. Umukenyezi niyo yatiwe nta ntahe bamuha, bayihereza umuntu uze. Intahe bayiha umugabo umukene kugira uwo mushinga udashoboye gutunga urugo rwawe. Kirazira ko baguha intahe udashoboye gutunga urugo rwawe. Shaka kuba umuntu ameze neza gute. Bavuga ati iyi ntahe tukayimuha azoja kuyisabisha. Iyi ntahe tumuha nitwayimuha azosonza aze kuyisabisha. Nico gituma rero iyo ntahe bayiha umuntu atunze urugo rwiwe neza, wa wundi ajya ideni akaririha byatitutse ku bantu bavyiyumvira kubititura. Kuko urabona ibi vyo guca imanza, ibi vyo guca imanza kukuzuriza abantu barahagaritse urwego rw'abashinga ntahe ngo ntibaca imanza. Ubwo rwego rero naho baruhagaritse twagumye tuzica gute? Abantu nibo baza. Ni ikibazo umuntu acishima no kumubaza ati mbega ijambo dukunze kumva mu kiganiro murikira ukuri bakunze gukoresha cyane dukunze kumva ngo abaseruko n'abarengero. Iryo jambo risigura iki? Mbega ryaje gute? Mbega bimeze gute? Amahoro nshuti mukunzi wa Irebe Media, Irebe FM, turabakunda cyane. Ikinyamakuru cacu gikora kuri YouTube akaba ari n'isamirizi megahertz kuri 91.4 cyangwa 91.40 bivana ni radio yawe ukoresha kuni bimeze. Kuri mikro kumwe na Beni, ikinyamakuru naco ni Irebe FM. Umutumiro wacu witeka nawe ni umushinga nahe Adolphe Ntibasharira. Uno munsi rero tushaka kuya kubijanye n'ijambo ryitwa umushinga nahe cyangwa izina bitewe n'ukuntu wewe utahura Kirundi. Mbega umushinga nahe ninde? N'umuntu ameze gute? Yatigwa gute? Byagenda gute? Mbega abafise novuga akamara kahe mu gihugu cacu cy'u Burundi? Mbega kuva ku ntwaro yacame byari bimeze gute? Mbega iryo jambo ryatangiye gukoreshwa mu Burundi ryare bimeze gute? Reka kumbure tumuha ikaze novuga umushinga nahe Adolphe Ntibasharira kugira ngo atwigishe byinshi, atwiganire byinshi mu bisanzwe. Wewe asanzwe n'umushinga nahe yabibayemwo kuva kera. N'amahoro umushinga nahe. Nukuri n'amahoro. Biraza neza. Ego kandi sangwe ntahe Burundi. Ego. Yes, mbega umunsi ubona uri kugenda gute? Umunsi
umunsi ndakenguruka aho tugejeje ndumva yuko umbaza urondera ko mba umushinga ntahe jewe ndi umushinga ntahe yatiwe intahe y'abagabo nyene. watiwe ryari? Natiwe washaka natiwe nkuze kuko naciye mu buzima mvuye ku ishuri nakoze akazi ka leta ndati hanyuma ngize mu kazi ka leta ndagira ubuzima ndakora akazi ndaca mu buzima bwo kwigisha ndagenda ndaja no mu ntwaro intwaro ndatwara amakomine 3 mu gihugu. Izahe n'izahe? Zari zo mu ntara ya Kayanza na Ngozi. Ngozi kera nagiye muri komine yitwa Jene ubu yitwa Kabarore. Hanyuma aho bagiriye ama province n'amakomine mashasha banjanye muri komine Gahombo mu ntara ya Kayanza. Kayanza ibaye province. Hanyuma ku ntwara ya Republika ya gatatu baca banjana muri komine Matongo. Matongo aha bita Ibanga. Hanyuma rero ndatahuka nk'uko abandi bataha ndaja mu bundi buzi baramakazi. Ngeze rero ini i Bujumbura hariho ibintu vyo kwatira mu muji bari batanguye ibintu vyo kwatira. Hanyuma ico gihe washaka natiwe ndi mumenyesha makuru nguko kwanya. Nakora muri radio scolaire Nderagakura yayindira bigisha. No babwira ko nijwi ryasohotse rya mbere ryayo ari ijwi giwanje. Rya mbere ijwi radio yuguruka nije ijwi ryanje niryo yasohotse. Hari hatanguye directeur avuga mu Gifaransa. Cewe rero nanje ngeze ntiyuguruka ndayizibura n'ikirundi. Abasha ikirundi baja bumva ry'amaradio ariko abantu bari kure na kure bumviriza baca bakoma maje bose turayumvise ati radio irakora. Aho rero nasaba intahe gusaba intahe ahi Bujumbura nukuri byari ibintu vyiteka kuko narabona ivya ruguru bimwe na jewe hari ivyo mu gusaba intahe nari maze kugaya. Ukasanga nk'umuntu ngo nuko afise inzoga afise ibiki arashobora kuronka inzoga mugabo atari umushinga ntahe. Arashobora kuronka ibintu atari umushinga ntahe. Kera umuntu yaraba umusoda ngo aratiwe akaca aronka icicaro c'abashinga ntahe. Hageze guca urubanza ntibamutaramure. Canke umuntu ngo yaronse diplome yiwe urupapuro rw'umutsindo ngo arabaye umushinga ntahe. Ivyo bintu hanyuma rero haraza abashinga ntahe b'ukuri baranagura iyo ntahe kugira ngo itumbere kwijambo ry'ukuri. Intahe ko ari ibintu biteza gutaha aho biteza gutaha na cane cane intahe n'ukuri kuraho. Genshi bakunzi ba Irebe Media nuvuga umushinga nahe ntibansharira Adolphe agerageje nuvuga mu ncamake ku bintu byinshi zakuyaga byinshi ndazi mwumvise gusukuna avuga n'ukuntu asigura urumva ko ari umuntu kabisa abizi kubijanye n'ivyo kuba umushinga nahe. Umuntu acifuza kumenya ati mbega umushinga nahe iryo jambo risigura iki? Jambo ry'umushinga nahe ryatanguye gukoreshwa mu Burundi ryari? Nukuri jewe aho byatanguye gukoreshwa noba nihenze mvuze ntaha mugabo ndazi no ku ngoma y'icami. Jewe navutse kuri Mwambutsa mugabo urumva namazeho iminsi mike bakuye ivyo z'ubwami. Jewe ngira ngo mfise imyaka kuko navutse muri 52 nari nkiri muto. Mugabo data mvyara yari umushinga ntahe wo kumuganwa yitwa Karabona. N'abantu umuganwa yifashisha nk'abahanuzi biwe bakaja kumufasha kudadanura ibitumvikana. Abantu batase bakahamagara abashinga ntahe bakabacira urubanza. Mu guheza ni nko kubona ruherera muri Samburamanza byahera ku sentare y'ibwami. Ibwami rero urumva mutamana numva ko aje aravuga ibintu by'abashinga ntahe. Jewe nanje ndamwumva rero urumva muri ico gihe hari ku ngoma y'icami
niho ubwo bushinga ntahe novuga ko bwatanguye. Mhm. Umbaje uti ni ukuvuga iki? Mhm. Risigura iki iryo jambo? Iryo jambo gushinga intahe. Mhm. Urumva ni nabyo abantu basenga Mhm. ushaka kumva ngo yashinze intahe mu rusengero. Intahe muri eglise mu No rusengero. kuvuga ukuri Mhm. imbere y'Imana, ukuri kwabaye. Mhm. Reka ndabashingira intahe mvuga ico nabonye Mhm. atari ibinyoma. Mhm. Hakaba rero n'ico kintu co gutaha. Mm. Ni ukuvuga ikintu gitahe aho gitegerezwa gutaha. Mm. Umuntu ntarenganywe. Mm. Ikintu cari naco kibiciwe. Mhm. Intahe ituma ibintu bitaha Mhm. aho bitegerezwa gutaha. Mm. Ari kugaburira abantu itongo, Mhm. umwe wese abashinga ntahe baramuha ico abereye, Mm. agatahana ico abashinga ntahe bamuhaye. Mm. N'ugomba kubesha bamubwira ati wewe wa muntu shiraho intahe ishize. Kabisa. Uko n'ukuri kuraho. Mhm. Kuko nahajya muri sentare Mhm. intahe barakubwira bati vuga ukuri, rahira Mhm. indahiro y'agacamutwe. Mm. N'abashinga ntahe rero mu kurahira Mhm. barabivugamwo Mm. ngo ninarimena riramena inda. Mhm. Abashinga nahe. Abashinga mu kurahira birimwo, Mhm. kandi ubu uhoho habaye inaguriye Mhm. byaciye byoroha. Ubu Mhm. batira urugo, kare batira umugabo gusa. Mhm. Mugabo ubu urabona bararavye hariho n'abapfakazi ndakuha nk'akarorero. Ni nico kibazo umuntu yaca yifuza ati mbega kugira ngo umuntu yatigwe kwa umushinga nahe bisunga iki gushika n'ubu? Abashinga ntahe barashobora kera Mhm. n'ubu Mhm. bisunga, kandi burya hari umugani baca mu Kirundi ngo agashuri kazoba ubukombe kivugira mw'ivata. Mhm. Ni ukuvuga iki? Mhm. Umwana azoba umushinga ntahe Mhm. umubona akivuka, Mhm. uramubona mu ndero yiwe. Mhm. Umwana adakorakoza, Mhm. umwana atabesha, Mhm. umwana atiba, Mhm. niko gukorakoza, Mhm. atayerera, Mhm. yisunga indero abavyeyi bariko baramuha. Mhm. Urumva rero uwo mwana rero Mhm. arakura Mhm. n'umuvyeyi bibonye, kandi umuvyeyi w'ukuri cane cane abashinga ntahe mu ndero zabo Mhm. barera umwana bagira ati ndiko ndarera umusubirizi wanje, umwana wanje ace ku mushinga ntahe. Mhm. Nico gituma ubu babivyerekanye Mhm. batwatira umuryango. Mhm. Hanyuma umuntu arabisaba rero ubu Mhm. n'amajambere. Mhm. Kera batari bwandike Mhm. umwana baravuga ati haruza kumusabira intahe. Kera Mhm. akavuga n'ubu Mhm. hari uwo bita umuhetsi, Mhm. ujya aza kukubera icabona, Mhm. aguheka, Mhm. aza kukwemeza ko ubibereye kuba umushinga nahe. kuba umushinga ntahe. Mm. Bavyita ko umuntu bamushize mu mutamana. Mhm. Mu mutamana no kuvuga ugenda Mhm. mugendana, Mugendana. umwereka. Mm. Baraguha umushinga ntahe rira Mhm. akuguma akugendako. Mhm. Hanyuma rero ubu twebwe nurandika ikete, Mhm. umupfasoni wawe Mhm. akayigusinyira kuko ntibatira umusore. Mm. Mm-mm. Umusore ashaka kuba umushinga nahe Mm-mm. kuva kera. Kera baravuga nk'umusore nk'ubu iyo se yapfuye, Mhm. hari aho bagira umuntu samuragwa. Mhm. Uwo samuragwa rero Mhm. baravuga ikintu cyo koza ubwato bwa se. Mhm. Baramusaba ko yogira ubugeni Mhm. kugira ngo ntazahumbe. Mhm. Urabona ufise umuryango ugaba, Mhm. ntubugija uca ku ngo z'abantu. Mhm. Urumva rero Mhm. akoza ubwato bwa se bakamuha intahe. Mhm. Mugabo Mhm. naho bubimuha uko yabaye samuragwa, Mhm. baramubwira bati nyarutsa wubaka urwawe. Mhm. Ubu rero Mhm. ubuhoho Mhm. ivyo vyo koza ubwato bwa se Mhm. mm-mm, Ntibibamwo. uravyisabira wewe nyene. Mhm. Umukenyezi wawe akabikwemera kuko turamaze kubona abakenyezi Mhm. bankira. Nukuri. Umugabo akaza akabisaba umukenyezi aracafise akageso akamufatira kuko abubu Ahoshe. baraciye ubwenge. Ehe. Akamubwira ati eka Ntakanabikwiriye. nimumumbaririre banza heba kakana. Tuca tumubikira ibanga kuko turabashinga ntahe. Cyane gose. Arakatubwiye Mhm. tuti rero genda wisubireko, Mhm. ujya mupfasoni wawe Mhm. niyakurekurira Mhm. muzoza mwatigwa. Mm. Akaca baratenyenyuyo. Ego. Nta n'umuhetsi tuca tumubwira ati buragumye uwo muntu wawe muheze mubwire.
hanyuma rero nakubwiye ko je nabaye umusanteri ngeze kwatirwa nsavye iyo ntaye baratumye abantu baragenda ikabarore canke aho babicishije ntibambarira sinari nabimenye bagiye kubimbarira hageze ko banyatira ahosha baragenda numva narakorakuye mu kigega ca komine nta ntayo bari kumpa ababanyi barababaza bagacisha umuntu yigenze kujya bagenza nk'intuze nk'ibi vy'iperereza bagaperereza na twebwe n'ubu umuntu turamutohozako cane cane kubu umuntu yatirirwa ubona nk'ubu batirira i Bujumbura mugo twese tuvuka ruguru tubanza gutuma kubaza ruguru iyo aturuka aratubwira ati nturuka hanaka ntitumubwira ngena tuja kubigira turabaza twenyene turarondera ngena tubigira abo duca ko nitwe tubamenya kugira ngo ntahave aja guhenda abantu ngo yaratiwe atatiwe harabaza kutubwira ngo nimushire mu batiwe kumba atatiwe harabo twatumye dusanga nta vyemeza ko batiwe ukabaza nk'abantu bino bava hamwe atabizi akaduha inyishu akatubwira ati twebwe aho yatirwa ntaho twabonye ntibirashika umuntu akabaca mu ryahumye agatanga inzoga nyinshi nkuko wabivuze ngo harashika igihe usanga umuntu agatanga inzoga nyinshi kugira ngo yatigwe bica bigenda gute iyo umuntu yabaciye mu ryahumye mukamenya yuko atarabikwiye kuba umushinga i Bujumbura n'ishure ndahakundira aha i Bujumbura cane cane mvuga homba twatira abantu ntitwatirira inzoga twebwe ntituvuga imibindi ngo ningahe ahubwo twebwe turaterera nk'ahantu agirira urubanza tukahategura neza tugafata amafaranga tukegeranya ayo dushobora kuronka tugaheza tugategura ibintu bahejeje kwatirwa tugasasira intahe niko bavyita tugasasira intahe hanyuma n'ikibuza yuko yinjiye mu rwego rw'abashinga ntahe yiteguye nk'ugira ubugeni nawe muhira arashobora gutumira abajyango biwe inshuti abagenzi abava ruguru bava heye yateguye kandi agaterereza nabo nyene kuko umusozi wose ubu hariho umukuru w'abashinga ntahe umusozi wose ku musozi hariho umukuru w'abashinga ntahe mw'ikomine hariho umukuru w'abashinga ntahe ubwo rwego rw'abashinga ntahe hanyuma mu ntara hariho umukuru w'urwego rw'abashinga ntahe no mu gihugu rero hariho umukuru w'urwego urumva rero turabaza hanyuma tukongera tukamutuma ivyemeza akabizana ubu rero iyo buroyemejwe tumaze kumenya nimero za telefone turaterefona umukuru w'urwego rw'abashinga ntahe bakatubwira yuko yatiwe canke atatiwe atatiwe naho agomba ati jewe ngomba kwatirirwa ruguru ku gatumba yayisabiye intahino turabarungikana ikete ryemeza ko twe tumurekuye kabisa tumurekuye kuko baratubwira ati utazanya huba ngo tubone ingena kuko ashobora kumanuka i Bujumbura ugaca usanga yazanye umugore agira kabiri ico gihe ntivyemerwa umuntu aharika aba ari nk'umusuma nyene aba ari nk'umusuma ico gihe rero nitumwemerera nitumwemerera ego wagerageje kudusigurira neza ico mwisunga ariko ikindi kibazo umuntu aca yibaza kandi twese kenshi twakuze tuvyibaza timbe kuri ki tutabona anovuga abashinga ntabe b'abakenyezi umushinga ntahe w'umukenyezi nurabe kera ngena bari bameze abantu si ibi ubu dufise amajambere umukenyezi ubwa mbere hoho n'umuntu umubiri we woroshe mu gukubita intahe rero abantu b'abahinga muri b'imico y'abantu hariho ikintu bita kuvumeza intahe kuvumeza intahe rero ufata inkoni ngo intahe yo kumugina kuvumeza intahe rero bafata inkoni ijya ntahe bakayikubita hasi gose n'inguvu umunyakinyoma
agashika ku mutima akayoberwa n'ibyo avuga agaca atangura kudedemba ngo intahe yamukubise mu gahanga nduravyumva intahe yamukubise mu gahanga turaba rero kugira ngo uronke inguvu umugabo ngena yicara nta ntebe zariho bicara hasi ku gisinde kumugina kumuhora mbare rero umukenyezi ngena yo kwicara hanyuma ngo avume zintahe ibi ni ibintu biboneka umukenyezi arikenyera urabona rero n'ijwi hinateye n'ubwoba hanyuma naho yokubita akubita ku twatsi nyene wa mubiri abarundi rero bakurikiza uko umuntu ameze ntayo yo kumugina rero babona ati nta umfasoni ntiyo bishobora kugira ngo ashobore gukanga uwo mubeshi uwo muntu agira avuga ariko arabesha byo hava navyogira kandi nabo nyene ntibabikunda mugabo ubu urabona hariho abacamanza b'abakenyezi ego turabibona icyo gihe hakora umutwe ibi vy'inyambaro ibi vy'inyifato uraraba n'akarya kantu akoresha akubita akantuze gatonyi akanyundo bafise kaya kantu badoda ku meza gutyo gusa ntibiteye ubwoba ingingo imukubita ibiri mu ntuze mu mategeko afise imbere yiwe hanyuma kandi urabona umukenyezi no mu rugo bavuga ati hajya bavuga mu kirundi bati inkuba zibiri ntizisangira igicu umukenyezi arajejwe ivyo mu rugo mugabo umushinga ntahe ateza kumubera umushinga ntahe nyene n'urugo senaka mu rugo rero n'ubukungu bwo gutabara uko muvyo urahira nzotabara uwuntabaje kandi ataco ndinze gusaba nzotunganiriza bose umushinga ntahe rero ni wa wundi yaca ku rugo yumvise umubanyi na twebwe ngaha iyo twumvise induru ivuza ikintu kitameze neza ngaha mu rugo tuca dusimba tukaja kuraba abashinga ntahe bagaseruka nuko urumva rero ubu rero urumva hariho ibintu bibi kandi abantu baca bimvira kumenga no guhotora abantu ubu nakubwiye ko umushinga ntahe umupfasoni wiwe atigereza kwemera umupfasoni ateza kwemera bakaza kwicarana hamwe umushinga ntahe arakubita intahe mugabo umukenyezi nta ntahe akubita umukenyezi niyo yatiwe nta ntahe bamuha bayihereza umuntu uze intahe bayiha umugabo intahe bimwe mu muryango intahe bimwe hariho rero ikintu navuze nti hava biyumvira yuko barenganya bararaba n'umuntu w'umukene umukene ruhebwa umukene kugira ubu mushinga udashoboye gutunga urugo rwawe kirazira ko baguha intahe udashoboye gutunga urugo rwawe shaka ubu umuntu ameze neza gute bavuga ati iyi ntahe tukayimuha azoja kuyisabisha iyi ntahe tumuha nitwayimuha azosonza aze kuyisabisha nico gituma rero iyo ntahe bayiha umuntu atunze urugo rwiwe neza wa wundi ajya ideni akaririha kuko batenya umushinga ntahe ari ideni ntaririhe nukuri yoba tukishije urwego rw'abashinga ntahe biramaramaje urumva rero nico gituma abakwije imyaka 35 akaba yarongoye kandi akaba ari umuntu ashoboye gutunga urugo rwiwe nuko nivyo dufatira ko vyinshi yes bakunzi ba Irebe Media Irebe FM ndazi mwagerageje kutwumviriza kwaragerageza kudusigura kubijanye n'ivyo bafatirako ariko n'ikindi kibazo umuntu acifuza ko ati mbega ugeranije ukuraba nuvuga muri kahise agaciro umushinga naye yarafise ugacuraba n'ubu mbega agaciro umushinga naye yarasanzwe afise kera niko asanzwe afise n'ubu canke vyaratitutse byatitutse ku bantu bavyimvira kubititura kuko urabona ibi vyo guca imanza ibi vyo guca imanza kukuzuriza abantu barahagaritse urwego rw'abashinga ntahe ngo ntibace imanza ubwo rwego rero naho baruhagaritse twagumye tuzica gute abantu nibo baza abantu
bararaba abo bahuza washaka na jewe ndumuhuza naragiyemwo ndatorwa kugira ngo nshobore kuja ndahuza abantu batase kugira ngo aho mbaye haba amahoro ntihagira uwurengana mugabo babikuye bavuga yuko ngo ntibabashiramwo kumbe kubashiramwo nuko baca muri ico cigwa twarinda kubiga tugasanga ntibakwije rero ubwo buryo bwo kuba bashinga ntaye ntibakwije ubwo buryo ubu rero baragarutse barabonye yuko bikenewe abantu umuntu wese aja kwitura ku muntu ashobora kumutunganiriza twarabatunganiriza badusanze ku nama iwacu kuko babona ati jewe noja muri barya abana bakiri bato cyabumviriza nk'umugabo n'umugore muri abo bahuza harimwo abasore harimwo abantu batubatse baramutoye gusa none uwo muhuza ahuza abantu ubwo buzima atabuzi kandi ugaca usanga na twa tuntu two kugira singomba kubaciramwo ndi muri bo ugasanga utwo tuntu turaca rimwe na hamwe wumvise nka ruguru hehe ugaca usanga jewe aho mbaye urumva tuhari harimwo abashinga nta ntivyo turengana kubusa urumva rero uvuze ivy'ubu ubu urasanga abahumure ariko bo mu minsi bahuza ngo bavuga ngo nukuva kuri myaka nabari 19 abu myaka 19 niko bavuga mugabo urumva abantu hariho nk'amabanga y'urugo amabanga y'urugo utubwira abo bakiri bato abo batubatse abantu usanga batigeze banubaka niho mubwira ivy'urugo urumva kandi mu kurahira bararahira mugabo ntibavuga ngo nk'ibyo tuvuga twebwe ati iribanga kandi baja kurahira imbere y'umucamanza hari umucamanza mugabo nabo nyatoba yaratiwe iyi ntahe yo kumugumya ntahe y'ukuri rero twebwe rero hari igihushane mugabo ubu rero baraturetse naha iwacu mwijabe turaviza abantu dufise mu mutamana turiko turigisha turiko turatohoza mu minsi zokurikira tutotanga intahe bareke gusa guca izo manza ziki mugabo tuguma turahanuzi aho ubaye uguma uja uratatura vy'abahuza ni mpaka nyene umunsi mwavuze kuja kubahuza bagatanga convocation bakagira iki ariko twebwe ni birashushe ubwo nyene tuba tubijamwo dufatire ku mushinga nahe uravye nk'umushinga nahe ku ntwaro ya camu umushinga nahe yarafise agaciro kangana gute geranije n'ubu kera umushinga nahe kumva ko umushinga nahe ku ntwaro ya camu yarafise agaciro kangana gute umushinga ndabigeranye n'ivyubu ku kera uhereye kera umushinga ntayo nibo bahanuzi bahanura umwami abahanuzi bakuru bahanura umwami abashinga ntahe umushinga ntahe yatiwe bemera abagabo bariho abagabo barabagwanya abagabo barabagwanya bari abantu b'inguvu nyene mugabo umushinga ntahe yarashobora kuba ari umutama nk'ubu kwanje adashobora no kuja ku rugamba mugabo umushinga ntahe ico yahanuye abagabo baragenda bakagikora abashinga ntahe barabahanuzi barabahanuzi bwami ugeranije n'ubu none agaciro k'umushinga ntahe kuba kakiriho umushinga ntahe aracahabwa agaciro nka kera mu bijanye n'ibi bavuga muri izi ntwaro z'ubu umushinga ntahe ntavize agaciro intwaro kari kera nk'ubu nk'umushikiranganji hatwara abashikiranganji hatwara abantu bo mu mugambwe bakomeye bahanuza mu mugambwe iwabo ufise uri muri uwo mugambwe barabona kuri inararibonye bakaraba n'amashure wize ibiki ushoboye iki uruka abashinga ntahe bobo ni umuco ubegereye bokubwira mugabo ntibahamagarwa kenshi ntibaraba ubushinga ntahe bwa muntu ngo bamuhamagare bamuhamagara ku mashuri yize
washaka no kubivuga n'umugambwe arimwo yes twabyumvise byinshi ndazi ushaka kwigana bwanche njene gushaka nko gutangura kwatigwe canke ushaka gutangura kumbure kuwinjira mu by'ubushinga nahe mbega yo bigenza gute vyogenda gute nka je nifuza ko umushinga nahe vyogenda gute twovyitwaramo gute ugomba nk'ubuwe na wumvise ivyo bisaba uwo muhamagaro ndawumvise muko shaka wiyumviye kugira ngo bisaba ubwa mbere hoho nuve muri ubwo bujenyene uronke uba kugwawe ubwa mbere bihera ku rugo ibi byo kundi umusore mbanze ndabivemo kwa ubusore banze ubuvemwo mugabo gendera ubushinga ntahe imvuga kuri irinda ayo makosa ako kaboregwe ubwo bushurashuzi uko kubesha uko ikintu cyose ubona kica kugutesha no bivuga gute ubu mukiriso mwiza washaka ndabivuga ni nk'umukiriso baravuga ngo nayo yari umushinga naye mukuru yari umushinga naye yarabugendera kuri neza uciye icyo ushoboye ntusange umuntu agorewe kwibarabara ngo umurengane mufungurire niba uvize ikintu umurushije mutabarize niba ubishobora aho uzoba uri kuhagendera iyo ngendo y'umushinga ntaye barashaka kuvuga ati ujya mwana ujya musore n'umushinga ntaye barabikwitirira mugabo uri umushinga ntaye mu ngiro mugabo banze ukwiza ibibindi bica biguha kuko uzanye umukenyezi biguha izindi nguvu hanyuma ukore kuko wumvise kuvuga ati nyarucari umuntu adafite ico yiha ntawe muhintahe yohava yisabisha bigendera ubwa mbere hanyuma witegure muri ubwo buryo ntibakubaza ngo waravyaye kuko barazi ko ivyara bitangwa n'Imana naho mukurahirira tuvuga ngo tuzobereresha n'abana bacu nawe ntubura yihebura ko utazovyara aho uzobarongera uzobareresha iyo ntaye kugira rero ushobore kuba umushinga ntahe yitwaza ivyo bigendere abo mubana abo mukorana abo abakubona bakubaze mu mushinga ntahe bakubaze idini nta dini bisaba mugabo uri umurundi washimye umuco w'uburundi sinzi maze kumva umenga sinzi ko ari ivyo umuntu yarongoye muzungukazi kuko mu rugo rwiwe mugabo ngo urabona ubu baraja kwatira muri Amerika baragenda iburaya abashinga ntahe baragenda kwatira abarundi bari hariya basabye ntahe baragenda kubatira muri Amerika muri Canada kwisi umva intahe geze kure yarasasagaye kwisi kandi abazungu abanyamahanga bakunze Irebe Media ndazi mwavyumvise byinshi umushinga nahe ntibasharira Adolphe yagerageje kudusigurira byinshi n'ukuntu tugeze no ku rwego nuvuga umushinga nahe asigaye yatubwo nuvuga babyita gute kwatirwa no mu mahanga bakamusangayo hariya nuvuga mu bihugu vya Buraya yari umurundi akisabira yuko bamwatira bakanamusangayo hariya ariko hari ikintu kumere nahi nababariye ku ntango umushinga nahe nuvuga Adolphe nuvuga ntibasharira asanzwe kandi ari n'umukinyi yakinye mu dukino twinshi umubanyi niwe muryango hari n'ikindi gikino gikinwa nuvuga ku radio masamirizi menshi murikira ukuri ni ikibazo umuntu acishima no kumubaza ati mbega ijambo dukunze kumva mu kiganiro murikira ukuri bakunze gukoresha cyane dukunze kumva ngo abaseruko n'abarengero iryo jambo risigura iki mbega ryaje gute mbega bimeze gute iyo jambo ry'abaseruko n'abarengero benshi cyane baribaza bati mbega umuseruko n'umuhutu canke n'umututsi umurengero n'umuhutu canke n'umututsi mugabo ivyo byo bumvirije ivyo twandika ivyo tuvuga baravyumva gose barumva ko ari imigwi ibiri y'abarundi rero nitwabwira rero tuti aba naba ati umuseruko n'uyu umurengero n'uyu kuko mu mugwi wose harimwo ababi n'abeza hari abaseruko beza bakora ibintu vyiza hari n'abarengero beza bakora ibintu vyiza kandi n'ahandi niko naho nyene kuko turi abantu hariho mu migwi yose hariho abantu bameze nabi iyo vyavuye rero
birandyohera jewe rero iyo numvise abantu bariko baribaza ivyo bibazo batabaca babona bati tudumye ko umutoki nde ndawe tudoma ko urutoki mumenye ko mu migwi yose hariho abeza n'ababi harimwo abasukamwo amabisi mugabo nikibuza ko habamwo abantu bateye ubwoba nka ba Marandura na ba Mafoza abantu bakomeye gose mu macakubiri mugabo hakabamwo n'abandi bantu bameze neza yego niyo vyavuye rero ivyo iyo vyavuye abantu burya benshi barihenda jewe nababwiye ko natwaye mu ntara ya Kayanza ico gihe barashaka kuvuga yuko ngo mu Kayanza ko kera umustanteri bapfa aho bamukuye mu gihugu yapfa kuba usa n'umurundi subu bafata ngo nikavukire ngo ni wavuka jewe rero bamugiye mu Kayanza bavuga ngo ni intara ugiye hariya mu Kayanza Ngozi ngo ni intara y'abazirimwe abahutu benshi hanyuma bakavuga uvuze abantu bahariya amajepfo za Bururi za Mugamba baba ari abatutsi benshi mugabo rero mu kubigira rero jewe nabikuye umugani nabukuye kuri mutama wanje narimye ahantu nawe yaramaze kutabona ruhumyi kuko yapfuye akuze cyane hanyuma rero arampa ahantu ku Bunyovu ndahatera ibigori ari nyovu kuko nakoresheje uburyo mu agronome yanyeretse ntera imbuto nziza hanyuma rero araheza ndamushira ico kigori gihetse bine sinagitse nabihanyuye natemye igiti cy'ikigori ndakimushira hanyuma aracumviriza mugabo nanje nkaba ntakunda inka cyane nawe yakunda inka nkuko n'inka yapfuye cyari kigandara hanyuma jewe rero mutama yaranankuye mu ishuri bakuru banje baragiye kugira ngo ndagira inka ndaheza rero mutama amaze kubona ko nakoze akazi ndaba mustanteri yaranduka ngo mbega ntibasharira ngo ni kuki gutagura inka kandi ufise amafaranga nanje mu mafaranga nayo kugura inka nari mvize yarakwiye kugira ngo mbeho no kuzikunda kandi sinongereza umuzini kuko urugo rwari rwuzuye inka hanyuma rero nca namubwira nti jewe nivyo vy'inka ndubwo kibimbarira acara mera nk'utanshimiye kuri ico kintu hanyuma uwo munsi rero ndamushira ico kigori nkagira ngo aranshimiye yaciye ambarira ngo hoce ngo genda muri ba bahutu bawe hariya mu Kayanza urumva byari imvugo nyene z'abarundi yego niko bayiyagira abo batutsi bavuga ivyo kuvuga abahutu batutsi nta kibi carimwo nta abakwiruka inyuma ngo yabivuze hanyuma rero nca rero nsigaye jenyene nabo batwigisha ntegereza gutora ikintu c'abaseruko n'abarengero niho rero ako kandi twayaze na mutama yari yaramaze gupfa kera singira kanjemwo uvuze abaruguru ko bambariye ngo hariya ngo haraba ngo tubatwara gute niko bavuga abantu bivugiye hanyuma rero cndakiba ko mutama yambara ukandi uvuze abantu bahariya baca babona ko mvuze abahutu uvuze abepfo uko uvuze abatutsi abamanuko n'abaduga bagira aho baja baca wumva ko baca bamenya ivyo ari vyo niho rero twaciye duhindura dufata abava mu buseruko nabo mu burengero aho rero uvuze gutyo nta mututsi yiyumvamo nta muhutu yiyumvamo ubu rero dushaka tuti ushaka nishira hashaka mu gikino harimwo babi harimwo n'abeza harabahanura hari n'abateranya ivyo byose birimo kabisa nuko igikino rero umuntu niyiyumve ntahora umuntu mugwi numviriza ukuri kurimo kabisa yego ni nk'ijambo rimwe nk'umushinga nahe nk'umuntu agifise kakantu katameze neza novuga kakageso novuga katameze neza kazana n'ugwanko novuga mu kibano ugasanga afise kakazigo kizikira kamoko ugasanga nakunda mugenzi we ko ari umuhutu canke nakunda umugenzi we ko ari umututsi nigikuhanura nk'umushinga kugira ngo iyo ngeso y'ububisha iveho nivyo nohanura no icyo kintu twebwe mu bashinga ntahe ntikivugwa n'ukuri kw'Imana
n'abarongoye intuzeye abashinga ntahe abo bantu batevye baragenda baraharira barasaba igituma teka twebwe si ibi bintu bagira amategeko ngenderwako ngo iki n'ibiki barabigira n'ubwoko bwose nta mushinga ntahe rero nyakuri yohirahira ngo ashiremwo amacakubiri mu bushinga ntahe canke mu gutunganiriza abantu yoba agotse ahemutse ngira no kumuca kuko turasaba no kuba turahara baturugo mugabo ntibikaze kuko ubu baratinya gose baraturugwa n'ukuri umushinga ntahe ukuri rero ntaja muri ivyo bintu vy'amacakubiri kirazira kikaziririzwa nk'uwo mubona ari muri ivyo ko mwaturura ego iyo bishitse umushinga ntahe agakora ikosa naho bigenda gute ari umushinga ntahe si umumarayika tuba muri ubu buzima bwa mbese yose umushinga ntahe arajya ideni n'akarorero ntanzi ntayamana ibikwiye no twavuze yuko umushinga ntahe ategeza kuba ari umuntu yifise n'ibiki urajya ideni uraja mu rubanza uragira amakosa igihe rero yagize ikosa tumusaba umushinga ntahe yoshiraho intahe ishize kuko nawe nyene turamushira mu ntahe tubonye rero zansi bwa mbere hoho turamuhanura twumvise ikintu yagize urabona nk'aba bose ntibafise amazu yabo abashinga ntahe barapanze iyo nzu atayiriha dufuma tumuterera hanyuma niwisuganye nukuri aherana turamuhanura uti ivyo bintu bireke ntibibereye umushinga ntahe abandanije ntaho turabona nanirana mugabo ananiranye ndakubwiza ukuri ko twomukura mu bashinga ntahe tukamwaturura yego yes bakunzi ba Irebe Media novuga yuko akaryoshe ntigahora mwitama ndazi nk'abantu bakunda l'histoire novuga ivya kera canke ivy'abashinga ntahe canke vy'igihugu ndazi mwumvise byinshi na cyane cyane novuga umushinga ntahe Ntibansharira Adolphe yagerageje kudusigurira byinshi novuga akamaro k'umushinga ntahe uno museka na kera uko vyari bimeze mbega kwinjira vyogenda gute mbega ushaka ko bakugira umushinga ntahe bigenda gute niye nyifato igusaba yuko wogira ariko nk'ijambo rimwe n'umushinga ntahe tugusaba yuko wogenda udutekereye mbega twoha agaciro umushinga ntahe twisunze iki canke kugira ngo murabe umushinga ntahe mw'ijambo rimwe utwugarira ikiganiro umushinga ntahe reka ndaguha akarorero murajya amaradiyo iyo bariko barabika umugabo bavuga ngo umushinga ntahe naka nataba yarati ko yajamye ukuboko kw'abagabo uwo mushinga ntahe renda kubwiza ukuri nuko babona atagikosha ntakuri nibi bintu vy'intuze vy'amadini umuntu bagire mweranda ntibakubwira umweranda ukiriho bakubwira umweranda warapfuye nibi bita abayero aba bantu biguze ibihugu kuko baba bazi ashobora kugira amakosa babimugira yaramaze kwitaba Imana mugabo rero ntabwo bakukubwira umushinga ntahe nujya mu babanyi ngaha bamwita inzira mugayo numwe naho mvuze nti yakosheje ari wa wundi asaba ikigongwe akavuga ati mumbabarire naho yo bakoshereje umwana muto naho yo bakoshereje umupfasoni yakoye naho yo bakoshereje umubanyi kubera urabona arashobora gusoma akayoga agatsitara ku muntu arashobora usanga yavuze urujambo n'umuntu yigarura kandi vyose mvuga umugabo gusa mvuga n'umukenyezi yahatiwe n'umwana wawe yakoshereje abandi bana uragenda ugasaba ikigongwe abavyeyi babo bana ukamone kuko twebwe n'indahiro tugize tuzobireresha n'abana bacu ukemera ari umwana wawe yononye ukakiriha ugasaba imbabazi nubwo bushinga ntahe twohanura abantu yego hanyuma rero umva ko tubirahirira hari ijambo ry'agacamutwe avuga ati iri banga nkarimena ryamena inda niko duheza tuvuga urahira niko arahira avuga kumenekera rero nuguhwera Yesu wakunze Irebe Media ndabashimire cyane reka tugushimire nuvuga umushinga ntahe Ntibashirira Adolphe mwakoze cyane kuduha umwanya
Imana ibahezagire cyane. Naye ndabashimiye ko mwantumbereye n'ukuri. Twizere ko nitwabakenera ubundi ndazi muzotwogera kandi kanya nta kibazo ngira. Emwe jewe nkibasha kuvuga nzovuga kabisa hanyuma abumva bumve kuko nk'ibi bintu cyane cyane iyo uvuga ibintu vyimvuga kuri ibintu wabayemwo ibintu uzi nababwiye ko naciye naje mu mumesha makuru none gayemwe noreka korohera abantu ari umwuga nzi namwe bwe ndabashimiye ko mwigoye mukashika ngaha kera bahora bambara ngo nuze naragenda kandi gatanu uburyo bampaye abishoboye baraza bakantora nkaja kwiradi mugabo ubu rero ko muzanga kumuhana ndabakengurukiye najewe kabisa. Yes, tubashimire namwe bakunzi ba Irebe Media, Irebe FM 91 n'ibice 40 cyangwa ibice 4. Tuzosubira naho gutaha wari kumwe na Beni kuri micro. Tuzosubira Imana ibahezagire ntwiyogere kugira subscribe. Bye bye.